uko biri kose mu buzima bwa buri wese twabyanka twabyemera umuntu wese agira abagenzi agiramo kandi iyo umaze kugira mu kagurupe nigakumenya ati mbega washaye iyi gurupe n'imbice ni nziza. Hello bakunzi ba B.A.A Media, ni Christabella Munezero rwarukurikirane rw'ibiyago twama tubagirira. Uwo munsi tuza kuvugana nk'uko muvyumvise, tuza kuvugana kuri suje yerekana abagenzi b'umuntu ngene bamusubiza inyuma, ngene bamuteza imbere, selo n'ubwoko bw'abagenzi afitanye bivanye n'ubwoko bw'abagenzi afise mu buzima bwiwe. Nk'uko nariko ndabibabwira, abagenzi n'abantu umuntu adashobora kwevita, n'abantu tugiramwo wavyanka wareka, nta muntu yigera aba wenyene. Kandi muri ba bagenzi tuvuga si ba bandi muvukana, si ba bandi mubana, n'abagenzi rero muhura mu bintu, kuko nta muntu yama ari wenyene. Rero muri ico gihe umuntu atahagabiye arashobora kugira ingorane muri abo bagenzi aba afite. Mutigute nibaza ko twotangurira kuvuga ku bagenzi babi umuntu agira. Hariho igihe uhura n'abantu ugasanga ni malchance ugize mu buzima. Mutigute hari igihe ugira abagenzi ori yo kuduza akaba ari bakumanura. Niba abagenzi uzosanga bakugirira ishari, niba abagenzi uzosanga bakugirira inzigo, naho ubahanuza akantu. Hariho nk'abagenzi ushobora kubahanuza ikintu kubera uvuga uti reka mbaze basha muri entourage yanje canke mubo tugendana ku ikintu coba ari ciza, ugasanga kubera bobo yajaruzi bafise baciye baguhanura ari ikintu wagira ukore, bakakudekuhaje yuko atawuzoshika, ari uguta umwanya. Aho iyo baraba bagenzi beza nibo bokwankuhaje bakakubwira ati ifo kutangura wobigenza uku wobigenza uku. Hariho n'abandi bagenzi nk'ubu dufate ufise ahantu novuga wisumamwo canke ukura uburyo bwawe, bo baba babizi kandi nawe uba ubizi. Niba abandi muri kumwe bazokwama baganya ko ata kintu baronka, kubera bobo ivyabo bariko barabihayariza inyuma yawe. Mugabo we kubera baba bagize bagaca bashaka yuko wewe ari wewe bagirako, novuga gute, baprofita wewe, ati biramusha natitwara uku biramusha. Abo rero niba abagenzi baba umuntu ashobora kugira mu buzima, ugasanga wirotruvye karabaye. Hariho rero n'abandi bantu bagenzi hari igihe ugira abagenzi bavuga gute familiar bo muri famiye, mugabo bobo ni ngombwa. Mugabo kenshi umugenzi mwiza aragurukira umuntu wo muri famiye yawe. Hari igihe uhura n'umuntu wo ku musozi jodi bien ku musozi ari hors ya famiye, ugasanga kubereye umwana mwiza, ugasanga ni wa muntu confia ibintu vyawe, ugasanga arakudugije, araguha inzira bicamwo, ugasanga ni wa muntu meme no mu ntege nke aragufadikije. Kuko abagenzi babe iyo ugiye mu ntege nke canke iyo failinze bo baraguta, kuko baba baje baba babona ivyera gusa. Niba abandi baba bazanywe n'ikintu, abataba bazanywe n'umutima. Rero nk'uko twama tubivuga, turi mu rukurikirane rw'ibiganiro, ni gute umuntu yokwiteza imbere, ni gute umuntu yova agashika ku ntambwe yindi. Ico rero ni ikintu gikomeye dukwiye kubanza kumenya, kuko ntushobora gutera imbere ukiri mu mugwi w'abantu bakujaruza, ukiri mu mugwi w'abagenzi, naho ukora ikintu batakwankuhaje. Kubera ko uca usanga wagiriye enfait umubiri w'umuntu canke umutima w'umuntu uraba influence n'ibintu bitandukanye. Muri ico gihe uca usanga waguye, uca usanga wataye intumbero y'ivyo urimo. Nk'ubu dufate ufise nka business yawe canke ufise ivyo uriko urakora, iyo ufise kundi mbi donc umugwi mubi uba urimwo w'abagenzi, uca usanga kuko aho uguteza imbere nibo bagutuma tomba siba. Rero nk'uko turiko turabibabarira, ifo kumenya gudiference ati abagenzi beza nabahe, abagenzi babi nabahe. Ni gute ushobora kwirotira mu bagenzi babi, ni gute ushobora kucagura ukavuga uti ifo ko niyentega mu bantu bazima. Antuka uri umuntu azi kubibona neza, surtout ko uba uriko urakora ivy'iwawe. Kwirotira kenshi nivyo bigoye, mugabo novuga ko ari kwa kundi twama twabibabwiye. Iyo uriko urakora ibintu banza ubikore bucece, banza uhanuze umutima wawe, hama avant kugenda kurondera amayide y'abandi banza ubalance ide we wazanye.
kuko kameme niba balance aho ukabanza ukavuga ati iki kintu nzogikora uko nzogitegura uko ati muga urumva umutwe umwe ntiwigira inama reka mbaze abagenzi banje ide baguhaye nawe udoshobora kuvuga ati iyi ide ndayishize sur le marché est-ce que ça va ou bon bizoza canke ntibizoza bizokunda canke ntibizokunda kandi rero umugenzi mubi ni wa muntu akwibagiza n'ibyawe niba wari kugenduka akagukatisha akakujana hariya swati mu ngeso mbi swati mu bintu ubona nyene ko ari ivyo kwiheba babe babandi ngo nta myaka 100 ugasanga nta ntego ziwawe uriko urakurikiza ariko aratandukanye n'umugenzi wawe mwiza aragutuma uba wewe ukumva ko uri fyaha ya wewe ukumva ko aguherekeza ukumva ko utari wenyene nababwiye ko umugenzi atari mpaka umuntu wo muri famiye kandi n'umuntu wo muri famiye arashobora kukubera umugenzi apa yuko aho umvukanye canke apa yuko aba ari umuvyeyi mugabo ikintu ubugenzi kenshi kiradutakaza mu mutwe kenshi kiradutuma tutaba twebwe ariko umugenzi mwiza azogutuma wumva yuko mutari wenyene nigeze kubabwira ati umubiri w'umuntu canke ivyiyumviro canke ingeso z'umuntu ziraba influence simpaka ufise abagenzi uca witwara nkabo la fois passée ikiganiro twagize cerekeye abantu mugendana ngo bagushira mu bintu ngo ukavuga uti iyi kundi iyi groupe ninayigiramo abantu bazoca babona ko ariko nanje meze nkuko bavuga mu kirundi ngo baranasune bugasuneba nkabo simpaka abagenzi nk'ubu dufata urazinanye n'umuntu kandi simpaka kumenyana ngo muba abagenzi urashobora kubona ko umuntu kandi ntawubura defo ntawubura karito urashobora kubona ko umuntu agendera muri groupe mbi mugo ugasanga arafise karite nawe izogufasha kandi iyo karite izogufasha simpaka uzoca umusanga muri rya groupe arimo nshigikiye ikintu mvuze nti abagenzi ingeso zabo simpaka nawe uco zifata raba iyo groupe uriko uragenderamo ko atari iguseza mu bintu bibi mugabo nawe urabiciza ubakuramo hama why not atari wowe wohindura abagenzi bawe ugasanga bagira mu bintu bibi kweki wewe utumva ko ari wowe wobavyura kuko nabo bazobwira ati twarahuye n'umugenzi mwiza rero nshuti bagenzi ubuzima bwacu bushingiye ku bagenzi tufise murabizi yuko biri inevitable nta muntu ashobora kugenda ari wenyene nta muntu ashobora kuba hari wenyene meme naho ubaye kugira ube sociable utegerezwa kugira abagenzi mugabo mu byo tuba turiko turakora nitwige gukora ibintu bucece tutabishize ku karubanda ego urahanuza mugabo banza uraba abo bantu uriko urahanuza ingene bigenda kugira ntusange aribo batumye failing urabizi neza yuko umuntu bw'ikintu arya mu bisanzwe réussite canke échec iba yamaze guhagarara kuri yo murabizi ko hariho n'abantu baza kukubaza ikintu kugira bumve ide yiwawe hariho n'ushobora kuyigutwara ugasanga bamubwiye projet uriko urakora ugasanga nawe aciye arayigutanze ugasaba kwicuza rero mu nyuma donc twirinde kwicuza tutware ibintu byacu buke buke turabe abagenzi duhanuza turabe ingene twomenya kwirotira mu bagenzi babi kugira natwe ivyo tuzoza turakora bizogire umusaruro murakoze